turamutse rero twakira n'intwara rumuri twatumye mu ntara zose z'igihugu no mu makomine yose agize igihugu cacu kumenyesha inkuru nziza y'amahoro n'iterambere. Ese ingene bibereye ijisho kubona abantu warungikanye ubutumwa babushikanye hose ntibahure na mperanyi iherana ijambo n'ishishiro. Ivyo bitwereka ko izi ntumwa ntwararumuri zabaye abahizi badasanzwe. Kubona intwara rumuri zirumije ukwezi n'igice zigendera intara zose n'amakomine yose y'igihugu cacu zikorana n'abenegihugu mu munezero wo gusangira ikivi n'ijambo, zikaba zose umunsi zirangije ico gikorwa zidora ata numwe yatsitaye canke ngo agwe. Ni ivyo gushima kandi tubishimira Imana. Turabakeje mwebwe ntwara rumuri ku bukerebutsi n'ubutwari bwabaranze aho mwaciye hose. Ndashimiye cyane indongozi z'intara n'amakomine babakiriye neza bakaborohereza mu rugendo no mu bikorwa zagiye gukora. Ndakengurukiye bimwe bivuye ku mutima abigoye bakaza kubakira, ababazimanye, ababagabiye, ababahaye indaro ku buntu, ababafashije ikicaje kiriya ariko ku buryo budasanzwe. Ndakengurukiye cyane abumviriza ijambo n'abarungikanye kandi biteguye kurishira mu ngiro. Ndakengurukiye cyane indongozi zagize akigoro nko kuja kwakira urumuri rw'amahoro mu ntara n'amakomine zivamwo. Aha mbonerera akaryo ko gukengurukira bimwe bivuye ku mutima icegera c'umukuru w'igihugu kuko yaragiye akatari gake kugwakira hamwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuko baragiye kuremesha abenegihugu muri ivyo bikorwa. Mwarafashije abenegihugu kumva ko urwo rumuri atari ikimenyetso gusa ahubwo ari ijambo ry'amahoro ribwiwe abarundi bose n'abanyamahanga ba mu Burundi, rukaba n'indamutso abarundi duhanahana mu bunywanyi n'isangiramutima vyacu. Ntwara rumuri, naho mutambonye kenshi hamwe namwe uyu mwaka kubera urugendo rwahuriranye n'ibikorwa vyinshi bisaba ko umukuru w'igihugu abirabira hafi, narabakurikiranye ku munsi. Ndihweza kandi ndabona ubukerebutsi, ububangutsi, ubuhinga n'ubutwari vyanyu. Muri intwara rumuri zibushitse mwarabitwemeje uko mwerekanye ububangutsi n'ubutwari budasanzwe mu gukangurira abenegihugu kwinjira muri iyi mbona kazoza y'u Burundi bwifashe bwigaba bukigaburira mu mwaka wa 2040. Mwitegure dufashanye gukurikirana imbuto y'ijambo mwaraye muteye mu gihugu cy'u Burundi.